badukurikirana kandi turabateye akamo mufyonde sabone, mugire like, mupartage no ku bandi, muzoba muterereye. Namubwiye ankutse angira umupapa w'abana. Bakunzi ba Action Samaritain TV ndabaramukije. Mu minsi heze twababwiye ukuntu abana b'abarundi bari kuvugwa mu bihugu mu Bufaransa ariyo bari kandi batajanye n'abavyeyi. Twababwiye uko vyagenze kero rya 11 z'ukwezi kwa 11 niho batahuka barashika mu miryango yabo, barumva ko bamaze amezi menshi mu gihugu c'Ubufaransa. Iwe rero dukurikirana nanze kugusaba ngo ugire sabone, kandi niwabikora uzoba ufashije ko n'abandi bana bashobora kuvugwa, uzoba utanze intererano, ubihe abandi nabo bakore sabone babimenye bavyumvirize, nuko muzoba mutereye yuko kino gikorwa cacu c'iteka kibandanya. Turabasavye rero mugire sabone mubihe n'abandi. Rero abana baratashe batahanwe n'abafaransa bagera kuri 4 barashika ku kibuga c'indege ca Bujumbura, nta numwe yaje kubategera kuko murazi yuko muri kubera kino kingo ca coronavirus ko atawuja gutegera uwiwe. Nabo bana rero baratashe, umuto yari afise imyaka 2, umukuru yari afise imyaka 10, hatashe abana 6. Rero baratashe barazanana n'abafaransa bashika ku kibuga c'indege, barakigwa n'abajejwe igikorwa cyo kurasuzuma abagwayi ba coronavirus no gukinga coronavirus ntiyandagare mu gihugu cacu, ntiyandagate mu gihugu cacu. Nibo babakiriye, hanyuma baca batwara ku hoteli muri quarantaine. Turashimye abadufashije cyane, turashimira leta y'u Burundi, ubushikiranganje bw'ikigega ca leta, tubashimiye ubushikiranganje bw'amagara y'abantu n'umugwi ujejwe ikibazo ca corona mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu, badufashije cyane. Uko vyagenze abana ntibashotse bamenya abavyeyi babo kubera iramarira menshi cyane kuri uwo munsi, ariko abavyeyi bararyohewe. Ubura abana batanguye kumenyera mu miryango kuko babitubwira buke buke, batanguye kwibuka abavyeyi. Ego tuzobamenyesha ko vyagiye biragenda, kuko tuzobasanga muhira mu minsi imbere tubaze abavyeyi uko bavyakiriye, uko bakiriye gukira kw'abana babo.